waruzi urwandiko rwa Pawulo ruzwi nk'urwandiko rwa mbere rurerure rurimo ivyizerwa vy'urufatiro kandi mu buryo bukwiye buri systematique kandi vya bindi nyene vy'urufatiro mu Kristo. Ni icete c'Abaroma nifuza gutumirira n'ahari kirekire nawe uza kumara umwanya muremure, bashaka ufata umwanya wawe ukwiye kugira ngo twigane kino cete c'Abaroma, naho iza kuba ari intangamarara. Augustin Mweranda, Saint Augustin yavuze ati muri kino cete tuhasanga ubukristo buvugwa buba dekri mu vyizerwa mu buryo bwa mbere bw'urufatiro kandi bwuzuye. Martin Luther yavuga ati nibwo rwandiko rwa mbere rukomeye rw'isezerano rishasha kandi ruserura ubutumwa bwiza mu buryo bwuzuye. Abanditsi b'abahinga b'isezerano rishasha D.A. Carson na Douglas Moo nibo bavuga bati kino cete c'Abaromani mu vy'ukuri ni si kirekire gusa ariko kandi ni inkoramutima mu nyandiko zose za Pawulo. Fata umwanya wawe tuce tujana kugira ngo turabe ivy'intangamarara vy'ibanze biranga kino cete Pawulo yandikiye Abaroma. Reka duhere ku bibazo bisanzwe. Kino cete canditswe nande, candikiwe hehe, ryari, candikiwe bande, kubera iki? Ibibazo novuga rusange, havugwamwo iki nyamukuru, umutima wa kino cete nuwahe? Tumere nk'abishura ivyo bibazo vy'intangamarara, hanyuma mu nyuma tuza turinjira mu cete buhoro buhoro. Nta mpari nyinshi zihari z'uko kino cete canditswe na Pawulo ubwiwe, nawe yacanditse mugabo usomye hariya mu mpera mu cece 16 urabona yuko hari umuntu yamufashije kucandika nk'umusekreteri yitwa Tertius canke Terutio. Kera rero abo bantu babita amanuensis, bari abantu bameze nk'abasekreteri buno musi. Hacari impari mu vyigwa vya theology kumenya nimba abo ba amanuensis canke abo ba secrétaire nimba bavuga akajambo ku kandi uriko arandikira abo bantu ko yamubwira akajambo ku kandi canke nimba yamuha ivyiyumviro nyamukuru hanyuma nawe akarondera amajambo. Haracari impari ariko ikigaragara uravye canditse neza, ikigiriki kimeze neza gose cane, naho Pawulo asanzwe yarize amashure kandi atiga n'ibijanye na rhetorique, biragaragara ko kino cete canditswe mu buryo bw'ubuhinga neza. Rero yarakoresheje umuhinga mufasha kwandika kugira murabona yuko ibijanye no kwiga ivy'indimi, ivyo gutosora inyandiko vyaba bikenewe, birafasha kandi n'ubu biracafasha. Ibitabo vyandikwa ni kenshi abakozi b'Imana bikora ku bantu nk'aba kugira ngo inyandiko zisohoke zifise akanovera karyoshe kandi zimeze neza gusumba. Igihe acandika yakirungikanye umugore yitwa Foibe, usanga ari mu ntango y'igice 16. Uyu mudamu rero Foibe yari umudamu amwita ko yari umudiakonos canke umukozi w'ishengero ry'ikinkireya, murambara ikinkireya naho yari cari gisagara cegereye cane i Korinto gose, birafatanye gose cane, naho nyene hari poro. Rero vyari vyoroshe cane ko agishikana i Korinto kubera hari hafi gose. Murababara agishikana i Roma kubera Pawulo nk'uko tubiraba yari i Korinto, rero hari hegeranye gose n'ikinkireya. Uyu mudamu niwe acarungikana ico cete kugira ngo agitware. Rero ibi biratwereka ko kumbure kino cete yacandikiye i Korinto kubera ari hafi y'ikinkireya, ariko hari n'ibindi bishobora kutwereka yuko kino cete Pawulo yacandikiye ikinkireya. Haragera igihe akavuga yuko uwitwa Gayo abatasha kandi ari we yamusembereje. Hanyuma ugiye mu bitabo c'ab'i Korinto, Pawulo arerekana yuko Gayo yari umukristo w'ishengero ry'i Korinto. Igihe yandika avuga ati ndashimira Imana ko atanumwe nabatije muri mwebwe kiretse uwitwa Gayo, acamera nk'uvuga Gayo nk'umukristo w'i Korinto. Rero birashoboka cane ko kino cete Pawulo yacanditse nko mu myaka ya 58 acandikira
i Korinto, ari i Korinto muri rwa rugendo rwiwe rwa kabiri rw'ijanabutumwa, akakirungikana uyu mudamu yitwa Foibe, yari asanzwe ari umukozi w'Imana mu ishengero ry'ikigireya, aho naho akaba ari hafi rwose cyane y'igisagara cy'i Korinto aho Pawulo yari ari. Tukiri kuri uyu mugore, turakunda kubwira abantu yuko kurungikana icete umuntu mu isi ya kera, mu bihe vya kera, ntibimeze nk'ubu unye ufata umuntu ati uharira kino cete kuri poste canke ubundi buryo butandukanye bwo gutumatumanako bugezweho. Iyo urungikanye icete umuntu, yaba ari umuntu wizeye rwose, niyo mpamvu ariko amuvuga Foibe, akavuga ko ari umwizigirwa, ko amwizigiye, ko akamuvuga amuvuga neza, kuko iyo umuntu umurungikanye icete waba umwizeye, ntiwaba umwizeye gusa mu buryo bwo kuba inyangamugayo, ariko waba umwizeye yuko n'ibiri muri ico cete ashobora kubisigura igihe bamubaza ibibazo. Iyo urungikanye umuntu icete, yaca agitabura ahagisomera uwo muntu, cane cane amakete yandikiwe amashengero, niwe yaca aja imbere y'ishengero akagisoma, hari ikintu batumvise, hari ikintu batatahuye, agaca agisobanura. Muhinga muri arrière plan y'isezerano rishasha yitwa Professeur Craig Kina, niwe avuga ati wamuzi yuko umwigisha wa mbere w'inyandiko ya mbere ikomeye y'isezerano rishasha yari umudamu. Kumurungikana ikete byasaba ngo iryo kete arisomere ishengero, kandi ishengero rimubaze ibyo ritatahuye. Mani majambo yari nka exposition, kwari kuvuga ico cete ukagisobanura nk'umuntu atahura neza ibiri muri ico cete. Kumbura ibi tuzobigaruka ko nitugaruka ku ruhara rw'abagore mw'ibango, cyane cyane mu vyete vya Pawulo, tuzobera nk'abagaruka kuri Foibe hamwe n'abandi. Nuko rero arungikana uyu mudamu yitwa Foibe, ajyandikiwe n'umusekreteri yitwa Terutiyo, ari mu gisagara cy'i Korinto mu myaka ya 58 inyuma ya Yesu Kristo. Hano ruca tugaruka ikibazo gikurikira, mbega kubera iki yandika kino cete? Nizihe mpamvu zimutuma yandika kino cete? Jewe ku giti canje simbona ko ari impamvu imwe yatumye yandika kino cete. Abahinga babiri barakunda guhengamira kuri iyi mpamvu gusumba ku yindi, ariko je noba ko hari impamvu zitandukanye zishobora guhuriza hamwe kugira ngo zisunika umuntu gukora ikintu canke kwandika icete nk'iki. Rero ndazabereza zivuga zose, naho nza kumera nk'utebera ku mpamvu imwe maza kuyumva ijanye na mission n'ingendo z'ijanabutumwa Pawulo yariko ategura mu gihugu ca Espagne kizwi cuno munsi nka Espagne. Arakaduhere ku ntunze isanzwe. Kenshi itece c'abaromani abantu bakora kuvuga bati Pawulo ibindi vyete yariko aravyandika, ati urabona yuko hari ikintu cabaye mw'ishengero ariko arishura kuri ico kibazo. Ariko itece c'abaromani bamwe baravuga bati si ngombwa ko ari ikibazo, ingorane ikomeye yatumye yandika kino cete. Bamwe bavuga bati kumbure rino shengero yaratahura ko ari ishengero strategique, ishengero riri mu gisagara c'i Roma, kapitale y'ubwami bw'abaromani, kandi Pawulo atatanguje, kuko uravye neza ntarashika i Roma, naho kumbure mu nyuma azohava ajayo, ariko muri umwanya ariko arandika ntarashika i Roma, siwe yatanguje rino shengero. Rero ku mpamvu ziri strategique, ishengero ry'i Roma rirakwiye kuba ishengero rishinzwe rwose mu vyizerwa, kuko n'ishengero hamwe ryokomera ryogira ingaruka zidasanzwe. Rero no munsi dusubije amaso inyuma tukaraba kahise, turabona yuko Roma yagize uruhara runini cane mu guhereza iforoma ubukristo, neza canke nabi, bivanye n'ibihe bitandukanye vya kahise. Rero birashoboka ko Pawulo yifuza ariko rino shengero riri ahantu hari strategique, ryoba ishengero rikomeye rwose mu vyizerwa, na cane cane ko ata ntumwa n'imwe
yatanguje rino shengero mu buryo nyene buri direct, nubwo ishengero rya Gatolika rivuga ko ari Petero yatanguje rino shengero, ariko nta namwe hatwereka yuko Petero ari we yaje gutanguza rino shengero, ahubwo birashoboka yuko abantu bari baje muri guhimbaza, abayuda bari baje guhimbaza umunsi wa Pentecote, hariya mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa tubona ko bari baje bava i Roma, nivyo bakizwa kubera sermo ya Petero, bagaca basubira iwabo i Roma bagatwara ubutumwa bwiza. Iryo shengero rigatangura atari Pawulo atari Petero bagiye kuritanguza, ariko ko byari byatanguye bigatangura mu kibanza kiri strategique, byari bikenewe cyane yuko iryo shengero rikomera cyane mu vyizerwa. Impamvu ya kabiri, reka tuvuge ko hariho une raison ijanye n'ama circonstance y'ivyariko birabera muri iryo shengero ry'i Roma. Naho biri uko, iyo ugisomye kino cete urabona ko hariho ibintu vyariko biraba muri iryo shengero ry'i Roma. Pawulo nk'intumwa yumva afise responsabilité yo kwishura kuri ivyo bibazo no kubitumbereza. Akarero tugaruke cyane ku migenderanire y'abayahudi bakijijwe n'abanyamahanga bakijijwe. Iyo migwi ibiri y'abantu bakizwa bafise kahise gatandukanye, kandi mu ntango za mbere z'ishengero uguhurira kwabo mu ishengero rimwe byaratera ikibazo. Ubiravye rero urashobora kubona yuko Pawulo kugerageza kwishura kuri conflit iri hagati y'abakijijwe bafise kahise k'abayahudi n'abakijijwe bafise kahise k'abanyamahanga. Ashobora kubibona mu gice ca kabiri, avuga yuko abayahudi ari abo gucibwa urubanza nk'abandi banyamahanga bose, badafise impamvu yo kwishima hejuru y'abandi banyamahanga. Mu gice ca kane yerekana yuko uburyo Imana ikoresha mu gutsindanishiriza umuyahudi ari nabwo uburyo Imana ikoresha mu gutsindanishiriza umunyamahanga. Mu gice c'icenda gushika ca 11 arerekana umugambi w'Imana, ingene Imana naho abisirayeli bahagararije Imana ikinjiza abanyamahanga mu isezerano, bidasobanura ko Imana yahevye burundu abisirayeli. Hano acagaruka akavuga ati umunyamahanga ntakwiye kwishima hejuru y'umuyahudi, kuko agakiza afise agakesha abayahudi dans un certain sens. Mu gice ca 14 urabona yuko bano bantu batabona co kimwe ibijanye no kurya ivyo kurya bimwe bimwe cane cane biba vyatekejwe ibigirwamana. Abisirayeli bafise kahise ko kwanga ikintu cose gifatanye n'ibigirwamana, babona umenga ntibashobora kwihanganira umunyamahanga ashobora gufata ibisanzwe ikintu caciye mu nzu z'ibigirwamana. Urabona yuko abayahudi n'abanyamahanga bose bakijijwe bafise kahise gatandukanye, batabona co kimwe ibijanye no kuziriza iminsi imwe imwe, ibijanye no gufungura ivyo kurya bimwe bimwe. Uravye aho iyo circonstance, iyo conflit, urashobora kwibwira ko Pawulo kumure ibi biri mu vyamutumye yandika kino cete. Ariko kandi ndiko ndarangiza, hashobora kuba ari impamvu irya gatatu ikomeye cane ishobora gutuma Pawulo yanditse kino cete. Ariko kumure izo mpamvu zose zihuriye hamwe. Hari impamvu missionnaire. Mu gice ca 15 aravuga ingene kuva atangiye kuvuga ubutumwa bwiza amaze kuzunguruka akarere k'iburasirazuba bwa Mediterane, uhereye Yerusalemu gushika muri Irili. Agaca avuga yuko kariya karere katakimwagukiye, yifuza gupenetra muri Espagne. Alors ivyo bivuga mu gice ca 15, birashoboka cyane yuko yifuza ko i Roma hamubera nka base missionnaire imutuma atwara ubutumwa cyane rwose cyane muri biriya bihugu vya Espagne, nk'uko bivuga mu gice ca 15. Yashaka kwihasura rero ko ashobora gukonta ku ishengero ry'i Roma muri iyo migambi afise yo gutwara ubutumwa muri Espagne. Hano rero bashobora kwibaza ingene Pawulo yahereza agaciro cyane igikorwa c'ijanabutumwa. Yatahura ko n'ishengero partenaire muri mission riteze ko ishengero rikomeye rifise umushinge ukomeye cyane mu vyizerwa. Kwiyumvira ko ashobora kwandika igitabo kirekire kingana gutya kugira gusa yihasure kuri no shengero
ashobora gukonta kuri ryo mu gikorwa c'ijanabutumwa. Biragaragara yuko Pawulo yaheza agaciro rwose urufatiro rw'ivyizerwa mw'ijanabutumwa. Uno munsi turabona amakosa atari make yagiye arakorwa kubera umucanwa w'ijanabutumwa utamye ufatana misi yose n'umwitwariko w'ivyizerwa vyimbitse. Abantu bakavuga ivyo kujana ubutumwa ariko ntibavuge iryo shengero rijana ubutumwa ingene rikeneye kugira ivyizerwa vyimbitse kandi vyubakiye kw'ijambo ry'Imana kandi vyubakiye ku butumwa bwiza. Pawulo rero urabona yuko yifuza ko rino shengero rimubera ishengero partenaire rizomufasha muje kubakijana ubutumwa bwabo, rikeneye kuba ishengero riri ekipe mu buryo bw'ubutumwa bwiza, mu buryo bw'ivyizerwa, mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Turamera nk'abegereza kurangiza ino ntangamarara. Umuntu ashobora kwibaza rero ico cete gifise agaciro rwose cyane kuri Pawulo, mbega ubutumwa nyamukuru bw'ico cete bumeze nk'umutima w'ico cete n'uwahe, n'ubwahe? Aha rero bivanye n'umuntu wese ahahengamiye barashobora kubona ko uyu ari wo mutima wa kino cete, ariko ugasanga urahushije, novuga ni ikintu gihwanya kino cete cose. N'akarorero ku bantu bakunda reforme, ca twibuka yuko Martin Luther yakibona nk'icete kinoganza ivyizerwa bijanye n'ubugororotsi bw'Imana no gutsindanishizwa k'umunyavyaha. Kandi mu vy'ukuri bino bintu biragaragara muri kino cete, ariko twibuke yuko ivyo bintu ahanini biva mu gice ca mbere gushika mu gice ca kane. Ntawovuga yuko ibice byose bibandanya bawe kuri develop iyo teme. Abandi nabo nka twebwe dufise kahise ko mu bintu byo gukunda mpemu yera cane, charismatique, abamystike dukunda kunywana n'Imana muri Kristo Yesu, union avec Christ. Turashobora ko umutima wa kino cete ari ukunywana na Kristo hamwe na mpemu yera. Ariko urabona ko teme yo kunywana na Kristo na teme ya mpemu yera bidomina hagati y'igice ca 6 gushika mu gice c'8. Ntawovuga ko biri mu cete cose. Abantu bakunda eschatology bya n'igihe c'iherezo tuvuga tuti ya Pawulo hajya umutima wa kino cete ni kwerekana imigenderanire hagati y'ishengero ry'abanyamahanga hamwe na Isirayeli. Ariko turazi ko ivyo bintu biva mu gice 9 gushika mu gice 11. Ibi dushikana ahantu tuvuga tuti mbega ijambo rimwe ryo kwegeranya kino cete cose c'Abaroma, iryo jambo ryo bijyana ku bwanje ni jambo ubutumwa bwiza, ni jambo evangile. Iryo jambo rimwe ryonyene agenda arifatanya n'ibindi bintu bitandukanye, ariko ubwaryo niwo mutima w'icete cose c'Abaroma. Ariko turabe uko yagurwa ubutumwa bwiza, turabe rero ingene azaragira inyubako ya kino cete cose mugabo akoresheje ubutumwa bwiza. Bwa mbere arerekana ubutumwa bwiza n'ukugororoka kw'Imana mu gice ca mbere gushika mu gice ca 4. Mu nyuma arerekana ubutumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana igice ca 5 gushika mu gice c'8. Mu nyuma arerekana ubutumwa bwiza hamwe n'ihanga rya Isirayeli igice 9 gushika mu gice ca 11. Ariko mu nyuma arerekana ubutumwa bwiza hamwe n'ubuzima buhinduwe n'ubwo butumwa bwiza n'ingene bwiserurira mu buzima bwa misi yose kandi bufadika. Ivyo bivuga mu gice ca 12 gushika mu gice ca 15. Arangiza igice ca 16 ariko aratasha, ariko ararunika indamukanyo zitandukanye. Ku bwanje uwo umutima w'icete ubutumwa bwiza, kandi niyo nyubako y'icete cyose c'Abaromani, ayo nyubako ayubakira iryo jambo ry'ubutumwa bwiza. Ufata akanya gusubira muri no ntangamarara rusange icete c'Abaroma, mu nyuma duhave twinjira kuvuga ibibazo bikomeye, ari navyo mbega incamake ya kino cete c'Abaroma ni yahe? Mbega ibibazo theologike bikomeye bikunda kugaruka muri kino cete ni ivyahe, canke kino cete kivyura ni ivyahe? Inyishu ni izahe? Hanyuma niyihe mirongo ikunda gukoreshwa nabi cane muri kino cete?
hanyuma turarangiza dusengera hamwe. Kaze muri parti yacu ya kabiri ya kino cete c'Abaroma.